Imibereho y'ubuzima yari yanse kuba uko jewe ndavyipfuza. Ku myaka yanje 27 nari nshaka gufasha abavyeyi banje bakenye, vyatumye bananirwa kundihira amashure kugira ngo nige nk'abandi. Nari mfise imyaka 27 ariko n'ubushobozi bwo kugurira n'agasukari papa na mama ntabwo nari mfise. Ikitibagiwe co nukwiyumvira kugurira agatenge mama wanje canke kugurira agakoti papa kugira ngo bumve ko bavyaye nk'abandi. Ibi vyari nk'indoto zitabaho kuri jewe. Ibi vyari nko kwiyumvisha kuja mw'ijuru udapfuye. Ibi vyarambabaza cane. Nimba ari ukurima nari nararimye cane, ariko icaboneka vyari ivyo gufungura. Ivyo gutunga vyo nabibona mu ndoto nk'uko vyari bigoye. Nisanze ntanguye kwihebura, ndetse na za nguvu nahora nshira mu kurima zitangura kubura, zitangura kugabanuka. Ntangura kwihebura, ntangura kubona yuko ibintu bitazocamwo. Ukwizera rya jambo ngo Imana iratubona, na rya rindi rivuga ngo ejo ni heza, ntangura kubifata nk'ibitito, kuko natanguye kwihebura. Ntangura kubona yuko ubuzima ari ikintu kigoye cane. Ntangura kuraba abandi ingene babayeho, ntangura kwiyumvira ingene abandi bariko baratera imbere. Ntangura kubona ko jewe naremewe guhangayika. Kumbure jewe noba naremewe kugira ngo abantu bantange ko akarora tehe uriya musore w'umukene. Ariko mureke abavyeyi bitwa abavyeyi. Ushobora kunyegeza ko utihebuye, ariko bo iyo bakuravye barabimenya ko umwana wabo yahindutse. Umunsi umwe papa yarampamagaye mu cumba, yari kumwe na mama. Agakoroboyi kaka buhoro buhoro, narinjiye nicara hasi, papa yicara ku gitanda na mama. Papa yarandavye arambwira ati, mwana wanje, tuguhamagaye iri joro, hari ikintu dushaka kukubwira. Mwana wanje Desire, amaso yacu nk'abavyeyi yabonye ikintu mu maso yawe. Wihebuye cane, utanguye gucika intege, ubuzima busa nkaho bwagucanze. Natwe turabibona, ubuzima butumye wiheba. Ni ngombwa pe ko kuraba ubuzima bw'ejo hazaza. Urakuze cane, ariko si ngombwa tukubone ubabaye, ujumarariye, wihebuye kubera ubuzima twebwe twabonye imbere yawe. Twebwe turakuzi, ubuzima twabubonye imbere yawe, kandi ubuzima bwatwigishije vyinshi. Mwana wanje, umviriza amajambo yanje. Nimba mama wawe afise ico yongerako, araza kucongerako, ariko ndagusavye untege ugutwi. Desire mwana wacu, imbere yo kwihebura, ibuka kwanza Imana yaguhaye amaguru n'amaboko vyose bikomeye. Imana ntiyaguhaye amaso kugira ngo urabe ubuzima mu ruhande rubi, ariko kugira ngo urabe ivyiza vy'ubuzima, kugira ngo amaguru yawe atere intambwe, amaboko yawe nayo akore bishoboke, canke ushobore kugera kure, kugira ngo ikwereke yuko ari Imana. Iyo Mana nyene wamaze kwihebura ko ataco izofasha, yaguhaye ubwenge bwo kubona ikibi n'iciza, iguha inguvu zo gukora, iguha no kwihangana, kandi ivyo vyose biri muri wewe. Ni wewe wo kuvyigako ukamenya igikwiriye mw'uyu mwanya canke mw'iki gihe. Desire mwana wacu, ufise imyaka 27, nanje papa wawe mfise imyaka irenga 60, na mama wawe afise imyaka irenga 40, ariko turacatwenga. Wowe utanguye kwihebura utaranarongora Desire? Reka twibagire gato kuvyerekeye Imana, ariko wibuke, ubishaka utobishaka, iyo izoguma iri hejuru ya vyose. Desire, papa wawe nize yagamukama. Hari umwigisha umwe yigeze kumbwira ijambo, na n'ubu ariryo ritumye ubona ngihagaze, kuko nanje mba narihebuye nkawe, kandi nawe aho ugeze ntuba warahageze. Yarambwiye ijambo rimwe ati, mw'ubu buzima nimba udashobora kuguruka
gerageza basi wirukange, nimba naho kwiruka vyanse gerageza basi utambuke, niwaruha gutambuka intambwe ukumva biranse uzogerageze basi kwavura. Ariko ikosa rimwe utazokora ni ikosa ryo kuguma aho wari uri canke gusubira inyuma. Mu gihe ufise uriko uraja mwana wanje, gerageza ubundi buryo ubwo aribwo bwose ariko ntuguma aho wahoze. Ese kwiyumvira intimba n'agahinda ufise hari aho vyokugeza? Ahubwo icara urabe igikwiriye, uvuga uti yamara jewe ibiko vyanse reka ngerageze ibindi. Ariko ntukore ikosa ryo gucika intege, ntukore ikosa ryo kuba imbohe y'ivyumviro. Izi nta buzima bworoshe mwana wanje, buri buzima bugira ibitambo. Washatse kuguruka ariko ntivyakunze, watambukiye mu burimyi ariko vyanse, wumva woheba ubuzima. Ese waragerageje ibindi ubona biranse? Nta buzima bworoshe mwana wanje, ariko mu kugerageza burashobora koroha, kandi mu kugerageza ibintu vyinshi urashobora kugera kure. Nimba warimye bikanka, gerageza ibindi. Ese wahisemwo korora ubona biranse? Niwahitamwo korora ushobora kumbaza mu mutahe uzokura he? Inyana y'inka ntinganya igiciro n'agaswi k'inkoko. Ariya mahera waguze isuka uja kurima arashobora kugura agaswi k'inkoko nawe ugatangura, kuko ushobora gusanga umugisha wawe utari mu burimyi, ariko ntubone ko uburimyi bwanse uca ubona yuko ubuzima burangiye. Uracafise igihe, uracafise umwanya wo kugerageza. Ongera ugerageze irindi rimwe, canke naho woba 2, 3, 4, 5, ntawe uzogutwenga ko wagerageje. Ahubwo umunsi umwe uzokwicara ushima Imana uvuga ati Imana warakoze kumpa imbaraga zo kugerageza. Ntuze wipfuze ibirenze utazi barya babitunze ingorane bahuye nazo kugira babishikeko. Ubuzima ntibugira ibitangaza mwana wanje, kuko iyo biba jewe papa wawe nabirindiriye imyaka myinshi, none raba ndashaje. Ntuzokora ikosa nk'ibyo nakoze ryo kurindira ibitangaza mu buzima, ahubwo uzokora amaboko mu mpuzu ukore, kugira ngo Imana izoze kore na rya jambo rivuga ngo izohezagira ibikorwa vy'intoke zacu. Mwana wanje, izi mpanuro ndazigwaye nka papa wawe, kuko maze kubona yuko wamaze kwiheba. Iyaba ari jewe nokuye amaboko mu mpuzu ngakora, none raba ndashaje. Papa wawe ndi mu zabukuru, ariko iryo nico jambo ngusigiye, nawe uzurisigira abana bawe. Imbere yo gucika intege uje ubanza wibaze impamvu uriko urakora ivyo bintu. Ibi bintu nturi kubikorera wewe, ariko uri kubikorera abazogukomokako bose. Gerageza mwana wanje wongere uhatane. Ubuzima ni urugamba, kandi ni urugamba rugoye. Iyo ubaye umunyantege nke birangira utsinzwe. Ntutsindwe n'urugamba rw'ubuzima, kuko wavutse ufise imbaraga. Komeza mwana wanje. Iyi nkuru yanditswe na Roy Juif, aronkeka ku nimero 69 mwongera muyishikirizwa na jewe nyene Roy Juif kuri Juif LG. Murakoze.